Ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda, amen. Bene wacu dusanga kwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'Abanyaroma ku kigabane cyaho cya kabiri kuva ku karongo ka 17 kugeza ku ka 29. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo ubugambarazi bw'Isirayeli. None wewe ko witwa umuyuda ukishimira itegeko, ukihaya mu Mana, ukamenya ibyo ishaka, ugasobanura ibibereye kuko wigishijwe iby'itegeko, ukemera ko wabaye wowe nyene indongozi y'impumyi, umuco w'abari mu mwijima, umurezi w'ibiburabwenge, umwigisha w'imicuko, kuko mu itegeko ariho ukura ishingiro ry'ubumenyi n'ukuri. Ni kuki none wigisha abandi ariko ntiwigishe wowe nyene? Ni kuki wigisha ngo ntiwibe ariko weho ukiba? Ni kuki uvuga ngo ntusambane ariko weho ugasambana? Ni kuki wanka ibigirwamana ariko ugasahura mu masengero yabyo? Ni kuki wishimiriza itegeko ariko ugatukisha Imana mu kurenga iryo tegeko? Nk'uko byanditse, izina ry'Imana muraritukisha mu makungu. Nkako ukugenyerwa kugira akamaro iyo urangura itegeko, ariko iyo urenga itegeko nawo ugenyerwa uca umera nk'utagenyerewe. None uwutagenyerewe aramutse azigamye ibyo itegeko risaba, ntazomera nk'uwagenyerewe? Naho utagenyerewe, utagenyerewe ku mubiri niyarangura itegeko, niwe azogucira urubanza. Wewe witwaza ibyanditse n'ukugenyerwa ukarenga itegeko. Umuyuda nyawe si uwibonekeza, kandi ukugenyerwa nyako si kumwe kuboneka ku mubiri. Umuyuda nyawe si uwurinda kuvyerekana, kandi ukugenyerwa nyako k'umutima kuva kuri mutima, ntikuva ku vyanditse. Umuyuda nyawe ntakura ishimagizwa ryiwe ku bantu, ariko arikura ku Mana. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aleluya, amene, aleluya, amene, amene. Bana b'Imana, turazirikana iri jambo ry'umutwe rivuga ngo ubugambarazi bw'Isirayeli. Akarongo ka 17 kavuga ngo none wewe ko witwa umuyuda ukishimira itegeko, ukihaya mu Mana. Paulo ibyo yandika canke se ego ibyo yandikiye Abanyaroma, ibyo yandikira Abayuda, twarabonye ko hari aho yavuga ati ntitugacire imanza abandi natwe tutabanje kuzicira canke tutazi izo tuzocirwa. Ibyo twarabiravye, twarabisobanukiwe. Rero reka turabe ingene ariko arabahanura babwira ko mbese reka tuje ku karongo ka 18. Ukamenya ibyo ishaka, ugasobanura ibibereye kuko wigishijwe iby'itegeko. Turacyaraba
iby'abayuda bihaya bijyanye n'amategeko bumva ko babizi cyane 19, ukemera ko wabaye wewe nyene indongozi y'impumyi, umuco w'abari mu mwijima. Ibi rero nibyo twobanza tugakomera ko akababwira ati mwebwe muriyemerera ko muzi amategeko kandi ko mwabaye indongozi z'impumyi, mwari muzi ibyo mukora, muzi amategeko neza, ko mwari ko muragerageza kwigisha abandi kugira bakanure, bareke kuba impumyi, bamenye ubwenge, bamenye amategeko, bareke kwica amategeko. Turabandanya 20. Umurezi w'ibiburabwenge, umwigisha w'imicuko, kuko mu itegeko ariho ukura ishingiro ry'ubumenyi n'ukuri. Babaye mbese muri make abanyisirayeli nibo bagomba kuzana umuco mu bantu, bakigisha bakamenyekanisha Yezu, kuko abanyisirayeli ntambara itangura kugira banafate Yezu, nuko Yezu yavuga ati ibyanditswe byavuga jewe, none ndi imbere yanyu ndiko ndabisohoza. Nuko ibyo bitabo bari babizi ko bazovuka ubuzoza gukiza isi, mugabo ntibigeze babikurikiza. Bari bazi amategeko, ntiwibe ntusambane, bari bazi amategeko 10 Imana yahaye Musa, barashaka rero kuyagendera, bavuga ko bayazi mugabo ntibayagendera. Turakomeza tubyumve neza. Rero nibyo Pawulo ababwira ati none ko mwita abayuda ko muzi ko muzi amategeko, kubera iki muvuga ko mwabaye abigishwa b'impumyi canke b'ibiburabwenge nk'abana batazi ubwenge? Reka tubandanye kugira dusobanukirwe. 21 haravuga ngo ni kuki none wigisha abandi ariko ntiwiyigishe wowe nyene? Arababwira ati ayo mategeko ko mwari muyazi, kuki muyigisha abandi mwebwe ntimuyigishe? Kuki mwumva ko abandi bayakora mwebwe ntimuyakore? Imana idutabare cyane. Ni kuki wigisha ngo ntiwibe ariko weho ukiba? Ababajije ikibazo ko aya mategeko muyazi, bavuga ntiwibe, ntusambane, ntiugatwara umugore w'abandi cyangwa umugabo w'abandi. Kubera iki mubyigisha kandi mukabikora? Ubyigisha abandi mugabo ukabikora. Imana idutabare cyane. 22 ni kuki uvuga ngo ntusambane ariko weho ugasambana? Pawulo arababwira ati murigisha amategeko, murazi mu mategeko 10 ntusambane na ntiwibe ririmo. Ntusambane ariko ugasambana. Ni kuki wanka ibigirwamana ariko ugasahura mu masengero yabyo? Akababwira ni kuki wanka ibigirwamana canke mwanka ibigirwamana ariko mugasahura mu masengero yabyo canke mu masengero birimo. Mwibuke Kamani na Bukondonozoro asahura mu rusengero rw'Imana. Mwibuke ingene bahora bigeze gusahura, bagatwara isanduku y'isezerano na bya bishusho by'imbeba n'ibihute byari byarigeze guherekeza rya sanduku y'isezerano ry'Imana, ko bavuga ko ibigirwamana canke ibishusho basahuye, barabisahuye. Ubwo rero arababwira ati kuki muvuga ati ntiwibe, ntusahure, ntimukunde ibishusho mugabo mukaja mu masengero birimo mukabyiba?
n'ubu hari amasengero ya gatolika canke se y'abangirikani bajya bakoresha amashusho ya ba Yozefu na ba Bikira Mariya n'aya Yezu bakagenda bayatwaye kandi bavuga ngo nibigirwamana. Imana idutabare cyane. 2 ni kuki wishimiriza itegeko ariko ugatukisha Imana mu kurenga icyo tegeko? Arababwira ni kuki murenga amategeko y'Imana muvuga ngo murayazi, muvuga ngo murayubahiriza ariko mukayahonyanga, mukayonona, kandi ari mwe mwari mukwiye kuba akarorero k'abandi, ko muzi amategeko yo kwisiramuza, yo kujya bakarabye, mbese ibintu nk'ibyo. 24 nk'uko byanditse, izina ry'Imana muraritukisha mu makungu. Arababwira ati nk'uko byanditse, izina ry'Imana muraritukisha mu makungu. Imana idutabare cyane. Aborihaye iteka, aboryigishije abandi, nibo baritukisha mu makungu. Kandi urumva sinoza kukwigisha ngo ntusambane kandi ubona ibyo ndimo. Amadini canke se abantu b'abakozi b'Imana barigisha nk'uko Pawulo yavuze ntusambane, ariko ugasanga pasiteri, umukozi w'Imana, mbese nk'uku kwanje, ugasanga ndiko navuga ijambo ry'Imana, navuze ntusambane, mugabo nkaba afise umugabo nkwega kwega, canke nagomwe ari mubona yigisha, ugasanga ndamubwira ati burya neretswe turyamana, Imana yakunyeretse ko ari we tugomba kubana. Ugaca usanga kandi akaba abantu bakabibona ati, bakamenya ati naho yigira ko ari umukozi w'Imana, burya bugorovye bigenda uko. Canke sinywa inzoga, ndi umurokora akomeye cyane, dini ryanje canke ahondi sinywa inzoga, ariko nkayigura mu ibanga nkayinywa niyegeje. Ibyo byose ukabwira abandi kutanywa, ukabwira abandi kudasambana, ukabwira abandi kutiba, ariko nawe ari byo bikuranga. Yezu rero yavuze ati muzoza mubamenyera ku bama. Urabe inyigisho, umuntu ariko araguha inyigisho, mbega nta bintu byo ku ruhande ariko akubwira amafaranga, ndagusengere, ndakuvugire ku Mana, hanyuma uronke visa uje hanze, uronke inzu, uronke imodoka. Nibyo bintu mugomba kuza muraraba. Mbese uriko aravuga ubutumwa bwiza, ariko arabuvugira by'ukuri Imana canke n'inda iriko irabimutuma? Imana idutabare cyane. Iki gihe benshi bakoreshwa n'inda n'ubutunzi bwo mu isi, batariko baravuga by'ukuri ijambo rivuye ku Mana. Imana idutabare cyane. Ariko yavuze ati muratukisha Imana mu makungu. 25 nkako ukugenyerwa kugira akamaro iyo urangura itegeko. Ngo ukugenyerwa kugira akamaro iyo umuntu arangura itegeko. Ibyo nabyo twaba tubibona, twarabibonye ko abayuda biha Yakobo bagenyerewe, abatagenyerewe ko badakwiye, atajambo bafise, batazi Imana. Ibyo kugenyerwa byari itegeko ryabo rikomeye. Ariko iyo urenga itegeko, naho wagenyerewe uca umera nk'utagenyerewe. Ngo ariko urenga itegeko ugasambana, ukiba, ukabesha, ngo naho waba waragenyerewe, ntabwo ibyo byo kugenyerwa wovuga imbere y'Imana ngo hari icyo byomara. Kandi bana b'Imana tukiri ngaha nyene aha tuhateba, kubatizwa
ntigusigura kwinjira mu bwami bw'ijuru. Kubatizwa wemeye Yezu Kristu, cyane se ababyeyi bawe bemera Yezu Kristu bakakubatirisha, ugomba gukura cyane, ugomba kumenya ko ibatisimu wahawe ari yanka icyaha. Niwabatizwa usambana, wiba, ubesha, ibyo byose ntibizotuma winjira mu bwami bw'ijuru ngo nuko wabatijwe. Wagendeye muri ibyo byose, ntabwo ibatisimu izokwinjiza mu bwami bw'ijuru ngo narabatijwe, ngo nari narabatijwe. Oya, ibatisimu yigendere mu gukora ibikorwa byiza Imana ishaka, witandukanye n'ibi batubwira ngaha. Rero kugenyerwa kw'abayuda bumva ko uwagenyerewe wese azinjira mu bwami bw'ijuru, ariko siko kuri. Nibyo Pawulo ariko aravuga ati no, kugenyerwa uri umunyabyaha wotuma wimerera nk'utagenyerewe, kandi ubutagenyerewe yarabatijwe ni umwana w'Imana. Reka 2:6 aravuga ngo none uwutagenyerewe aramutse azigamye ibyo itegeko risaba, ntazomera nk'uwagenyerewe naho atagenyerewe. Bana b'Imana, uwutagenyerewe, uwutasiramuwe, aramutse yubahirije itegeko, aramutse agendera amabwirizwa y'Imana, ni umunyamahoro imbere y'Imana, ni umwana w'Imana akwije ibisabwa n'amategeko. Agendera itegeko byo twumva amabwirizwa 10 cyangwa amabwirizwa Yezu yatubwiye ati ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda wonyene, ukunde Imana kuruta byose, ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda wowe nyene. Ibyo rero ibyo kugenyerwa byagiye bikwega ingorane, kandi n'uyu munsi hariho aho bigikwega ingorane. Utagenyerewe bakakubona ko utari umwana w'Imana. Ibyo reka ntitubitindeko. 2:7 akavuga ngo ubutagenyerewe ku mubiri niyarangura itegeko, niwe azogucira urubanza, wewe witwaza ibyanditse no kugenyerwa ukarenga itegeko. Ngo utagenyerewe niyaramuka agende mu mabwirizwa y'Imana, kubaha Imana, yababwira ati azogucira urubanza. Umuntu atagenyerewe yubaha Yezu Kristo azogucira urubanza, kandi ibyo byo kugenyerwa ntibizotuma urabwa ryiza n'Imana ngo nuko wagenyerewe. Imana dutabare cyane. Kugenyerwa byari byiza, kandi n'ubu ni byiza, nta ngorane, ariko ntiwitwaze ngo naragenyerewe ngo nibyo biriko biranjana mu ijuru, ngo ntandukanye n'abatigenyereje. No, kugenyerwa mbere byarumvikana, byariho nyene ko umwana w'umuhungu agenyerwa, nk'uko na Mukamusa yafashe akagenyera abana biwe, kuko babona ko umenga Imana yoba yabarakariye kugira ko kumbura abana bataragenyerwa. Ariko mwumve ko icyo Yezu Kristo yadusigiye, yatwibwiriye, kumbura yabonye ko bamwe botinya no kugenyerwa biranababaza, aduha kubatizwa. Yezu arabatizwa, yongera aranabatiza, yongera atanga na mutima mweranda. Ego rero kubaha Imana, kugendera amabwirizwa y'Imana, niko kuzinjije umuntu mu bwami bw'ijuru. Ntabwo kugenyerwa
ari byo bizojana umuntu mu bwami bw'ijuru. Nta nubwo kuba umukatolika, umupentekote, umuporo canke niki ari byo bizokujana mu ijuru. Uzoja mu ijuru kubera ibikorwa byiza wakoze ku by'Imana yatubwiye ati dukundane, dusenge, twubahe Imana. 2:9 haravuga ngo umuyuda nyawe si uwurinda kuvyerekana. Bana b'Imana, ngo umuyuda nyawe si uwurinda kuvyerekana, kandi ukugenyerwa nyako k'umutima kuva kuri mutima ntikuva ku vyanditse. Ahantu murabumvise bana b'Imana, ahantu harakomeye. Umuyuda nyawe si uwurinda kuvyerekana. Ngo umuyuda nyawe si uwurinda kuvyerekana, nukuvuga muziko no mw'isi bamwe twitwara uko tutari. Mbese murazi ubu abantu bamwe na bamwe bariha amatitre, bakiyita abapasiteri atari abapasiteri, bakiyita abapadiri atari abapadiri, mbese mu buryo bwose ugasanga hariho abantu, kuko byama byabonetse abiyita abapadiri ko ari abapadiri kandi atari bo, abiyita ababishopu kandi atari bo, abiyita abapasiteri kandi atari bo. Ibyo rero naha yavuga ati canke se umuntu kwita umukristu atari umukristu. Ibyo rero nibyo yavuga ati nimureke kuvuga ngo umuyuda, ko kumva ko uri umuyuda ari byo bizokwinjiza mu bwami bw'ijuru. Si uwurinda kuvyerekana, kandi ukugenyerwa nyako k'umutima kuva kuri mutima. Ngo ukugenyerwa nyako k'umutima nuko umutima wawe wumva ko uri kuragendera mu vy'Imana. Hanyuma ukugenyerwa nyako kuronka mutima, yavuga ati kugira na mutima, ukagira mutima mweranda akubamwe, akaba ari ukamwumvira, akaba ari wagukoresha. Nayo kumva ko wagenyerewe ko uri kuraja mu bwami bw'ijuru Imana yakwemeye, canke kumva ko wabatijwe ugaca wumva ko ari uri kuragenda mu bwami bw'ijuru kuko wabatijwe. Murazi noneho ibi by'ibatisimu ho usanga bamwe ducanira imanza ati uje yabatijwe ku mutwe, ujya ntabwo azoja mu bwami bw'ijuru. Kubatizwa nyakuri nukuja mu mazi menshi. No, ibyo byose atubwiye ko kugenyerwa nyako canke se kuba umuntu w'ukuri w'Imana nukumva ko mu mutima mweranda wamwakiriye akaba muri wewe, ukora iby'Imana ishaka, ukumvira mutima mweranda. Ni kuva ku vyanditse. Ibyanditse urumva mutima mweranda ntazanana mu byanditse. Ibyanditse by'amategeko n'ibiki bamwe baca bavuga ngo turayazi kandi bayarenga. Ibyo siko kuri. Ubutize ubutaza ayo mategeko yo mu bitabo, mugabo akabazi ijambo ry'Imana, akaba afise mutima mweranda, yubaha mutima mweranda, uwo azukuri. Umuyuda nyawe ntakura ishimagizwa ryiwe ku bantu, ariko arikura ku Mana. Umuyuda nyawe ntakura ishimagizwa ryiwe ku bantu. Umuyuda nyawe si uko abantu bazaravuga ujya n'umuyuda aranyaye kuko ari umuyuda. Oya, ngo ahubwo abikura ku Mana. Nicyo gituma rero murabona nk'ubu mu bayuda hari intambara muri Isirayeli, ibintu bimeze nabi, bamwe tibajya n'ubwoko bwatoranijwe, abandi mubasengere cyane kuko bajya barazwi n'imbere y'Imana. Ariko yaba abayuda, baba Abapalestina, baba bajya bose bariko baragwana, bajya bose
n'abana b'Imana, haba na twebwe abirabure twese mu isi turi abana b'Imana, kandi twese Imana turaba kimwe. Yezu Kristo yarabimaze, nta muyuda, nta muzungu, nta mwirabure, umuntu wese yubaha Imana niwe mwana w'Imana, ntavyo kugenyerwa, umuntu wese yubaha Imana yumvira mutima mweranda. Odi kwihuta, reka tugeze ngaha. Umukama Imana bahezagire cyane. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya mutima mweranda, amen.